Muri Afrika habayeho intwari nyinshi na cane cane intwari z'ukwikukira canke zaharanira independance canke ndetse intwari zaharaniye ubutunzi bwa Afrika. Uyu munsi tugiye kubwira amateka yaranze intwari ya Afrika, intwari yo mu gihugu ca Tanzania yiwe John Pombe Magufuli. Ubundi ushobora kwibaza ati Perezida John Pombe Magufuli yari muntu ki? Ku myaka mike yamaze ari perezida wa Tanzania yakoze ibikorwa byinshi biteza imbere Tanzania, aho byashize Tanzania ku rugero rudasanzwe. Ivyo bikorwa vyatumye yitwa intwari muri Tanzania no muri Afrika muri rusangi, kuko abanyafrika baba bakeneye abayobozi babateza imbere. Uyu munsi turabire hamwe amateka yaranze intwari ya Afrika. Nimba ukunda amateka ya Afrika ukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo uzoza kwikina amateka menshi y'intwari zagize ico zimariye Afrika, ndetse unabisangize n'abandi. Amazina yiwe yose ni John Pombe Joseph Magufuli. Yavutse itariki 29 z'ukwicumi 1959, avukira Ichato muri Tanganyika, kuko ico gihe Tanzania yitwa Tanganyika ntiyibwitwe Tanzania. Aho yitavye Imana itariki 17 z'ukwatatu 2021, afise imyaka 31 n'amezi 4 n'iminsi 18, aho yapfiriye Dar es Salaam, mugwa mukuru wa Tanzania. Yabaye perezida wa Tanzania kuva itariki 5 z'ukwicumi gushika itariki 17 z'ukwatatu 2021. Yitavye Imana aho yatwaye imyaka 5 amezi 4 n'iminsi 12. Ubuto bwiwe. John Pombe Joseph Magufuli yavukiye Ichato mu majaruguru ashira uburengero northwest canke northwest muri Tanganyika, niko kuko ntiyibwitwa Tanzania. Aho yavukiye mu muryango ukenye, aho yakuze ari umunyeshuri, ariko yaza arakurikirana ibitungwa n'abavyeyi canke na cane inka, ndetse akanadandaza n'amata n'amafi kugira ngo afashe umuryango. John Pombe Magufuli yize chimie n'ibiharuro mathematics, ndetse anabironkera impamyabumenyi ya doctora kuri Université y'i Dar es Salaam muri Tanzania. Yanakora n'umwanya utari muto yigisha kw'ishure ryisumbuye ry'Isengerema, ndetse akanakora nk'umushiministe industriel. Urugendo rwe rwa politike. John Pombe Magufuli yatanguye kwinjira muri politike mu myaka y'1990, aho yatorwa nk'umushingamateka muri député canke deputy muri mugambwe canke muri ishaka rya CCM, Chama cha Mapinduzi. Hagati yo myaka y'2015, John Pombe Magufuli yabaye umushikiranganji ca minisitiri incuro zitandukanye. Kuva mu kwezi kwa 12 gushika mu kwezi kwa 12 John Pombe Magufuli yari minisitiri wo guteza imbere ubworozi n'uburovyi, ministre de l'élevage et de la pêche. Kuva 2008 gushika 2010, John Pombe Magufuli yari minisitiri w'amatongo, n'uburaro bw'abantu, ministre de terre et des établissements humains. Kuva mu kwezi kwa 2010 gushika mu kwezi kwa 2015, John Pombe Magufuli yari minisitiri w'ibikorwa vya leta, abantu n'ibintu no kumenyesha amakuru, ministre des travaux publics, des transports et des communications. Iki gihe yari akiri minisitiri, John Pombe Magufuli yayitanga cyane mu bikorwa, agakora ibikorwa cyane neza, akitanga ku rugero rukomeye, kubera ukwitanga n'ishyaka yiwe cyane n'umuhate yagaragaza. Yakorana baciye bamuha akazina ka tingatinga mu Giswahili gasigura bulldozer mu Congereza canke ikimashini, kubera ukuntu yakora cyane ataruhuka. Kubera ico gihe yubatse amabarabara canke imihanda myinshi, kandi ico gihe yari minisitiri. Umukuru w'igihugu ca Tanzania. Mu 2015, John Pombe Magufuli yatowe nk'umukuru w'igihugu ca Tanzania, cyangwa umukuru w'igihugu wa gatandatu ayoboye Tanzania kuva yikukiye canke yabona ubwigenge mu 1934. Yatowe kubera imigambi myiza irashe, aho yavuga ko ashaka kuzamura ubutunzi cyangwa ubukungu bwa Tanzania, akabishira ku rugero mpuzamahanga cyangwa ku rwego mpuzamakungu cyangwa international. Politiki yo kurwanya ibiturire cyangwa ruswa. Inyuma yo gutorwa, John Pombe Magufuli yatanguje umugambi ukomeye wagutse wo kugabanya amafaranga akoreshwa n'inzego za leta, aho yagabanije bikomeye amafaranga yo gusubiramwo inyubakwa yakoreramo n'amashingamateka, hari yateguwe ko isubirwamo ku madolari 100,000. Naho Perezida Magufuli ategeka ko hakoreshwa 1000 gusa by'amadolari, umva ko yagabanije kuri 93. Ikindi yakoze cyatuma abanyatanzania bamukunda cyane, yagabanije bikomeye iminsi mikuru ndetse n'abaherekeza abategetsi bagiye mu mahanga, acabuza ba minisitiri kugendera mu bibanza by'icubahiro cyangwa mu bibanza by'iteka, usanga bizimvye cyane mu ndege iyo bagiye mu bihugu byo hanze. Anakuraho uburusho bwahabwa abadepite, aho yaciye ajya mu byo kurwanya korera yimaze iminsi yibasiye cyangwa imaze iminsi igisibije muri Tanzania. Kugira ngo yerekane akarorero keza cyangwa atanga akarorero, Perezida John Pombe Magufuli yagabanije cyane amafaranga yahembwa umukuru w'igihugu cya Tanzania, aho yavuye ku 15,000 by'amadolari ku kwezi
we yemera guhabwa ibihumbi 4 by'amadolari gusa, aca umwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika bahabwa umushahara muto cyane. Iyi politiki yo kugabanya amafaranga yakoreshejwe mu bisata by'igihugu byatumye igihugu kironka amafaranga menshi, cinjiza amamiliyoni menshi y'amadolari ku mwaka avuye mu kugabanya amafaranga, kuko amafaranga menshi yakoreshwa n'abategetsi. Ndetse kuba yakoze ivyo byatumye John Pombe Magufuli izina ryiwe ryamamara muri Tanzania, arakundwa no muri Afurika yose muri rusange, kuko hari hamenyerewe muri Afurika abategetsi bakoresha amafaranga menshi ndetse bakabaho ubuzima bwiza cyane, mu gihe abo bayobora babayeho nabi cyane. Ivyo Magufuli aterekwa na gato, kuko yashaka ko abanyagihugu ayo bantu ba mbere babaho neza, ntiyashaka ko abayobozi babaho neza. Imigambi yo guteza imbere igihugu. Perezida John Pombe Magufuli yasubiyemo amasezerano y'amashyirahamwe yo gucukura ubutare, aho ayo yasanze harimo amanyanga cyangwa harimo ibitagenda neza, yaciye ahagarika amasezerano n'ayo mashyirahamwe. Ishyirahamwe ryahanywe ni Acacia Mining ryagirijwe kuba ritatanze umuco cyangwa mu cegeranyo c'inzahabu zimbuwe, aho ryavuye risinya amasezerano na leta ya Tanzania, aho leta ya Tanzania yatwaye ibice 16 mu nzahabu iri shyirahamwe ryacukura. Perezida John Pombe Magufuli yaciye ija mu mugambi wagutse wo guteza imbere inyubako na cyane ibivuko, aho ikivuko gito cya Bagamoyo cyasubiwemwo umugambi uzotwara imiliyardi 10 z'amadolari, aho yifuza gushika mu 2030 ikivuko cya Bagamoyo coba ari ikivuko cya mbere muri Afurika. Perezida John Pombe Magufuli kandi yashyizeho umugambi wagutse wo kugwiza kabiri umuyagankuba wari mu gihugu, aho yubatse amabarabara manini cyane cyangwa imihanda minini, ndetse anateza imbere ibijyanye n'ingendo zo mu kirere. Ku butegetsi bwa John Pombe Magufuli yateje imbere cyane ku rugero rutangaje Tanzania, aho Tanzania yayisigaye gitinyitse muri Afurika, aho Tanzania yatera imbere ibice 6 ku mwaka, nk'uko ikigereranyo cya FMI cyangwa IMF, Fond Monetaire International cyangwa International Monetary Fund gisanzwe gikurikirana cyane iby'ubutunzi cyabitangaje. Ko Tanzania yaduze ku rugero rutangaje, ko ico gihugu cya mbere muri Afurika cyateye imbere muri ico gihe. Gukingira ibidukikije. Kuva 2016 abategetsi ba Tanzania batanga gushira ingufu mu gukingira ibidukikije, aho ibikoko nk'inzovu ndetse n'ingurube z'ishyamba rhinoceros ziyongereye, ibitaravuzweho rumwe ku butegetsi bwiwe. Nta uvuze ko byiza avuga ko na bibi. Mu 2016 kandi yashyizeho gukurikirana cyane imenyeshamakuru, aho byatumye televiziyo 6, radio 21 n'ibinyamakuru byinshi byugagwa cyangwa bifungwa, aho abatavuga rumwe nabo baciye babyurira ko bavuga ko ata demokarasi yari muri Tanzania. Mu 2018 abakomeye mu mugambo cyangwa mu ishaka rya Chadema, cyama cya demokarasi n'amaendeleo, ishaka rya mbere ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania, ndetse rikaba ari ishaka rya kabiri rikunze mu gihugu inyuma ya CCM, cyama cya mapinduzi, ishaka riri ku butegetsi muri Tanzania. Batandatu mu barongoye Chadema barapfunzwe, harimo na perezida w'uwo mugambwe Freeman Mbowe. Mu 2018 kandi Perezida Magufuli yavuze ko abashaka kubyara abana bake méthode de contraception ari abadashoboye gutunga imiryango, aho basaba abanyagihugu cyangwa abaturage kutumviriza ibyo bavuga ngo kuko ari imico y'abazungu, aho bitavuze ko rumwe n'ishyamba riharanira agateka ka muntu Amnesty International. Mu 2020 Perezida John Pombe Magufuli yarongeye gutorwa ngo arongoye Tanzania, yatowe ku majwi 88%. COVID-19. Perezida John Pombe Magufuli yamenyekanye canke yamamaye cyane mu gihe cya COVID-19 cyangwa cya coronavirus, kubera yuko yari umwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika batemera iby'ico kiza cyangwa icyorezo cya COVID-19, ndetse atemera ko inshansho zitangwa, aho yavuze ko coronavirus cyangwa COVID-19 yakuweho n'Imana bivuye ku masengesho y'Abanyetanzania. Imbere y'amatora muri Tanzania, ibiharuro by'abanduye COVID-19 ntibyari bigitangazwa. Ku butegetsi bwiwe kandi ubwigenge bw'imenyeshamakuru muri Tanzania bwagabanutse cyane, aho mu 2015 Tanzania iri mu kibanza cya 75, naho mu 2050 mu kibanza cya 2024, ko byasohoye mu kigereranyo cya Reporters Sans Frontières cyangwa RSF, Reporters Without Borders, ikigo cy'abanyamakuru gisanzwe gukurikirana uko imenyeshamakuru bikora ku isi cyangwa imenyeshamakuru bimeze ku isi. Urupfu rwiwe. Kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu 2021 Perezida John Pombe Magufuli ntiyasubiye kugaragara cyane cyangwa kuboneka cyane, aho byatuma havugwa byinshi ndetse hakibazwa byinshi ku magara yiwe, aho harimo benshi banavuga ko
agwaye COVID-19 canke coronavirus. Ku mugoroba w'itariki 17 z'ukwa gatatu 2021 niho uwari icegera ciwe canke Vice Perezida Samia Suluhu yatangaza kuri televiziyo y'igihugu ca Tanzania ko Perezida John Pombe Magufuli yitavye Imana ku myaka 61. Ico gihe yavuze ko icamwishe ari ingorane z'umutima, problème cardiaque, aho yavuze ko yariko aravurirwa ku bitaro vya Emilio Mzena biri i Dar es Salaam muri Tanzania. Samia Suluhu Hassan niwe yaciye aba perezida wa Tanzania ca umugore wa mbere abaye perezida muri Tanzania ndetse muri East Africa canke muri Afrika y'ubuseruko canke muri Afrika y'uburasirazuba. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 2021 John Pombe Magufuli yashinguwe aho hamaze iminsi haba kumuha icubahiro canke kumwunamira bikomeye ku rwego rw'igihugu, aho yasezeye ku kibuga ca Uhuru c'i Dar es Salaam muri Tanzania, maze abanyetanzania bamusezeyeho bwa nyuma nk'intwari yabo. Aho umubiri wiwe wakijwe mu bisagara canke imiji ikomeye nka Zanzibar, Mwanza, Geita kugira ngo bamuhe icubahiro aho yashinguwe Ichato aho yari asanzwe avuka. Urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli rwababaje abantu benshi b'abanyetanzania ndetse n'abakunda Afrika, Pan-Africaniste, kubera ko yakunda cyane igihugu ciwe muri rusange ndetse na Afrika, kandi yari umugabo yankamanya cyangwa yankubita ameze neza. John Pombe Magufuli yari afise umugore yitwa Janet Magufuli aho basanzwe banafitanye n'abana. John Pombe Magufuli yasengera mu idini rya Katolika. Mwakoze kuno mwatwumvirije nk'uwo warumvise John Pombe Magufuli umuvuga ko iki ni iki kintu yakoze yakunezera nk'umukuru wa Tanzania, kuko numwe mu ntwari zo muri Afrika, numwe mu bantu bubashwe cyangwa bafite ijambo rikomeye muri Afrika. Kora subscribe cyangwa sabone ko uzoho kwikana ibiganiro byinshi ndetse tunabisangiza n'abandi mukunda Afrika. Uzakora subscribe kugira ngo uzozo kwikina amateka menshi ya Afrika zose kuri channel. Murakoze.